Hidden talent rero burya nyi naho uvuze ngo nishasha sishaje sinshasha kuko je ndayizi ikiri mu vyumviro navuga naje niho navukiye niho nagize iki ariko ntiyari bwabeho ariko yari buje kumugaragara yari bwaje kumugaragara kuko kenshi yarakunda kubivuga. One Family TV. Ndabaramukije bakunzi ba One Family TV, nizere ko mumeze neza tubukurande bacu tumeze neza cyane turashima Imana kumwe na Fanny Lavine, mu actrice akomeye cyane mu Burundi amaze kuronka ama award menshi ko mubona n'ubu afise n'iyindi. Reka tumuramutse tuvugane byinshi ndabaramukije Fanny. Amahoro cyane. Murakomeye? Ego ndaho meze neza nyene. Ndamuza ko adukurikirana. Abariko baradukurikirana abakunzi ba One Family, abakunzi ba Fanny Lavine mwese amahoro cyane. Ndeko meze neza nanje meze fresh. Kumeze neza natwe ni ba. Fanny bimeze gute wiyumva gute bimeze gute kumva ama award buri munsi buri gihe buri munyesho wiyumva gute basi sensation yawe muri bino bihe? Nyine numva neza n'undi buri wese uba yumva neza kubera ko iyo ukora ugashimirwa niteka kandi ni encouragement idasanzwe. So numva nyine ndi bon. Fanny yatangura gukina amafilme akagashimwe award igize kane mugabo nibaza akambere katangura l'année passée igihe festival nyakuguriye inzira zose bisha kwashena n'ubundi kadufatira kwa gashimwa kawahawe na Hidden Talent ntiwari wanaje ariko ukivyumva genre kuri message uvuze ati wari kuronka gashimwa ariko utari presence yumvise gute nta gihoma bavuze ati yo kubera iki nahabaye nyene narabaye kumva ntahabaye nyene ibyo urumva ko ari ngomo nyene vyumve nyene ububare narabaye kumva ntahabaye ariko kandi nyene nta kundi byaye kugenda nari mu kazi rero je ndazaka gorana n'amataka gwara ko kwibage afite je yumvise ibikorwa niko ndakora ndibagira no gufungura rero uyu munsi nari bagiye ko biza kubasambye ibyo birori kuko je sinzi yuko n'amahawadi bazatanga uruse evite zisanzwe suko azorubaye kuko wazobaranzwa shabno kwibazugirena inkuye bari kumwe uko nyine anamahawadi nari kuguma itereke ndazi mugabo nari nzi ngo biza kuba dimanche kumbe vyabaye samedi nanje samedi nari natuze gufata ama image ya ruguru ntaje jite murajya ntangoye kuraba telefone ndavuga kwa sije byabaye umunsi nahomvye vraiment nari nabwo n'ama award ndabonye ati my god rero ndiko ndabonye akazi n'akajari atifanye ibintu byaye n'ibiki ariko nta kintu kuvyakira. Dusubiye inyuma gato kuri hariho bironka festival nawe wari wambaye nyine wavyiteguriye nyine waje wabyambariye hagiye uri kuza kuronka agashimwe cyangwa avuga ati uko biri kose mu mafilme yagiye muri competition bya festival c'est sûr je Fanny ndimwo bisigura ngo kujya yagiye witeguye muri festival n'ubu unye muri invitation ye uramuka uje niko ari kwambara wavyiteguye neza reka kubarira impuzu nayo kwambara kuri ge bitashibuze nayo kwambara nayo igoreye kwa kane nayo igoreye kwa kane ntinyonze natwitse wenyene kandi mbona nyine ndayisivye ariko ntacu nundabereye nimumbanire rero urumva kiriya gihe cyose nzi ngo ndaza kwironka ariko kamera ufu yuko uri umustar wose ukana usa neza kuko umustar n'inyenyeri uraboneka umuntu wese bakubona ati naka rero ni byiza ko dusohoka ahantu twambaye neza tuberewe nyene kwa Hidden Talent yagiye kuronkije agashimwe irafise vision d'après ibyo twakurikiranye gukuza impano zitaba developer nko kuba tukadufate kuri film ariko bakiri hasi bakeneye kuduga cyangwa dasikuba bashobora kuduza impano zabo wewe waramaze gusohoka waramaze guhabwa agashimwe na Hidden Talent nubwo kiri nshasha niyo uvuga ati maze kuronka agashimwe ka Hidden Talent fise vision yo gushobora kwapfuya nanje muri Hidden Talent nkakuza izindi impano même si atama kubikora mu bukinisha okwa Hidden Talent rero burya nyi naho uvuze ngo nishasha sishaje sinshasha kuko je ndayizi ikiri mu vyumviro navuga naje niho navukiye niho nagize iki ariko ntiyari bwabeho ariko yari buje kumugaragara yari bwaje kumugaragara kuko kenshi yarakunda kubivuga kavuga ati bon chance iki niki hama nyine ubure ko byabaye ni byiza kandi n'ukuri ndamushimiye cyane kandi nanje rero nzogendera mu bironge vyiwe nanje nkuze impano za bamwe na bamwe nkuko n'ubundi ko ndabikora
kandi nzokomeza turabona yuko hari reka tuje kuri film umupfakazi série igeze ku ma episode kubera iki kuguma umuntu kubera kutagira nivuga film hari ihera numva byavuga namba ari igahera urabyumva ku buryo canke uvuga ati je nka fani iyo nkwize nka long métrage soit yo bandende kabarambira canke yotuma envie ya film kuba bakunzi banje idahera ni kiri gituma udakora long métrage ukavuga ati reka nkore ama série ama partie long métrage ndazifise naziko kenshi oya ubunyi ifoko tuba update tuze turajana n'ibigezweho kinego hagezweho amaseri urabona kuri za novela zande hose ibintu by'amaseri kubera iki kino gihe nta mwanya uhari umuntu ntashobora kugwa isaha yose yicaye cyangwa wekarira aba filime yawe kandi rero yatayimaze ibyo bashaka kumwereka ntabibona muga kugera bagato gato abaziti umunsi munaka nzubana nakandi no kurana n'ibindi kandi utamutwaye umwanya ibintu byose bimeze neza cyo gituma rero rero cyo nkora amaseri ni nayo kino gihe ikarabwa cyane eko Fanny Lavine katuje basi kuri sinzi ko ari vie sinzi ko ari iki hariho namba ari malentendu yavuga ati Fanny Lavine yavuze ngo no si umwami ahubwo akwiriye kuba genre umwami kazi n'ibintu byavuzwe nabwo byakeye buzz sanzwe abantu bavuga basubira avi yawe Fanny kubashoboye gufata genre umwanya wo kuvuga ibintu batumvise avi yawe canke ico washatse kuvuga canke message woshikiriza umwe wese yagize akamana entendre kuri message washatse gushikiriza message nishatse gushikiriza aho navuze ngo ndumwami kazi genre hari abavyakiriye ukuntu biri bizarre ariko barabibonye ama feedback y'abandi ntavyo nabonye Jonathan ariko je ivyo abo bandi bari d'après abo bari ndiko ndavuga mu commentaire kubera je nasoya mu commentaire amwe atandukanye bamuvuga ngo biki nibiki genre ngo ni kwica visibilité ngo iyo umuntu amaze kuronka visibilité ari ukuntu aca yumva ari supérieur bigaca bituma ashaka kuminimiza abandi nibaze yuko jewe ikintu cyo kuminimiza umuntu numwe nawe yoba ari umwana anamugaye si umutima wo kuminimiza sinumva ko nogira ico kintu rero kuba hariho uwo noba narabivuze hama hakagira ngo uba yaravyumvise nabi aho nyine ushobora kumujija kubera ko nazo amatwi kugira ngo gutandukanye rero wanawe nabi nuko wanawe neza ubwo nawe Imana imweza kirere icyo nzi nuko umutima tacyaha kinyagiriza nta mutima mubi jengira ku bantu genda kundana buri ndabundana mugabo bakuzi barabizi abanzi barazi mugabo batabizi nyine nuko bumva ivyo bashaka batabizi nawe turabatumira kukumenya sha no muntu aragoye kumenya okay urangiza gusoza ikiganiro yihe message cyane ko haheze amasaha makeyi hasotse yindi mvuga episode ya umupfakazi série yihe message ashikije ku wagu jaha ku gashimwa rose ku mufani wawe gukwikana bwa mbere kuri One Family TV niya okay message ya mbere ndashimira Imana ubwa mbere Imana yampamagaye mu no muhamagaro kandi kubona wumpezagiriramo no kuri kwishima cyane kugira kino gihe hariho n'abantu batinya gushinga naye ngo bavuga ngo wishimye ariko jewe ntavuga ngo ndishimye kuko nshimiye Imana nta kibazo kuko Imana je niyo nashita imbere mu bikorwa byanje kandi niyo ikenesha boza yego ndayishimiye Imana yampamagaye mu muhamagaro nkashimira abafana banje bankunze banyakiriye neza mu muhamagaro bakanshigikira bigatuma ndonka ama award kuko iyo hatari abafana na muri misi zitandatu aho Imana yategekanye kuzogira nawe nyine gusa ina abafana bumve uko I love you so much ndabakunze cyane n'abambonye irya mbere nabo kuri One Family ndabatumira kuri Fanny Lavine official no YouTube yanje bakurikirane film série umupfakazi n'izindi filime zihari uretse ko jewe amafilme nkora atari kuri Fanny Lavine official gusa ego nina amafilme ari kuma YouTube menshi cerekana uko abo bantu ntabanga nawe ajya gukorana n'abantu bishoboka rero jewe filme ndimo ziri kuma channel menshi ntashobora no kuvuga ariko iyo wanje personnel Fanny Lavine official ese umuntu nawe ubu wakoranye n'abandi par exemple hariyo filme heruka gusohoka umwansi ya Sabasi mwakinanye uwo mwakiranye umengo hesa nk'abari ko ga caption Fanny
Lavine donc ugiye muri recherche muri YouTube ukandika tout simplement Fanny Lavine bakwereka ibintu haba ama interview yakoze haba ama emission so gufashanya umufani kari bwa amafilm yiwe ukurikirane yose natwe udukurikirane Fanny reka ndagushimire cyane urakoze cyane ego urakoze abataragira subscribe kuri One Family munyaruke rero abafite impano abo bose bavyumva hari abantu benshi barabatwandikira uti nuko ngo numva nashobora gukina filme munyaruke muri hadantare babapime bye bye reka ndabashimye mwe mwese mwadukurikiranye kuri One Family TV nizere ko mwaryohewe cyane mwakurikiranye kuvyerekeye Fanny Lavine yatuve guteka yagashimwe n'ubundi bushimwe bwinshi amaze kuronka tuzere ko mwaryohewe rero isango n'umugano cyacu gikurikira peace One Family TV.